Guys ndabaramukije cane nizere ko muri impora aho umwe wese aherereye ni jewe nyene Obama nkuma ndabazanira utu dutrike tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. Muri iyi video rero ndaje ngo ndabereke uko ushobora guhagarika barya abantu usanga bapostinze ibintu kuri konte yawe ya Facebook kandi ugasanga wewe ntunabishaka. Akenshi muri iyi minsi hari hamaze imisi hari n'ibintu ugasanga kuri konte yawe ya Facebook umuntu agiye kuraba agasanga k'amafoto y'urukozasoni bikaboneka nk'aho ari we wabipostinze kumbe ari abantu babigira baba babipartage kuri profile yawe. Rero nje kukwereka uko ushobora kubihagarika nuko ushobora gufuta ivyariko nuko ushobora kuvyikingira ntibazosubire kuza barabishirako. Bandanya rero mukora kuri subscribe aho hepfo mufyone no kugakengeri kugira muze murabona ivyigwa vy'ubwenge nk'ibi. Nta gutevya rero uraza aha muri Facebook yawe, uraza muri Facebook yawe application, okay? Ndabereke uburyo dushobora kubihagarika. Hama uze ndabereke kwanza ukuntu musanga bimeze, ndabereke nk'oyi konte yanje aha konte ngaha murabe ukuntu biba bimeze. Rero murazi ko ngaha kuri profile gusa haba hariko amafoto yo postinga, murabona nk'aya rero n'abantu baba barapartage ko amafoto kuri profile yacu no ugasanga biriko binaboneka nabi twebwe tutabishaka. Ni naho usanga hariko amafoto y'urukozasoni wewe atari we wayashizeko oro n'abantu babipartage kuri konte yawe kuri profile yawe ya Facebook. Aha rero nje kukwereka uko ushobora guca ubikuramwo, okay? Aha rero reka tubanze twiconnecte muri Facebook birimwo tugomba tubihagarikeko, okay? Hama ndabereke uburyo dushobora kubihagarika. Rero ikintu ca mbere ucuza hariya hejuru kutu tuburungu dutatu, utu dukwego dutatu ufyondeko nk'uku hama ucumanuka hepfo handitse parametre, aha kuri parametre, okay? Hama uce umanuka aha hantu hepfo gatoyi, umanuka aha hantu hepfo handitse ngo profile et identification, no kuvuga profile hamwe n'ibikwerekeye, okay? Ufyondeko nk'uku, okay? Aha rero niho hantu vyugariye, urabona titre yaho havuga ngo voir et partage, no kuvuga kubona no gusangiza. Aha rero hambere haravuga hati, nkurikirane neza guys, mumvirize neza ngo qui peut publier sur votre profile, ngo ninde yemerewe gupublier ibintu kuri profile yawe. Guys muravyumva ko kantu, mbona rero yuko ngaha hari kuri ami, nukuvuga rero aha hantu hari kuri ami ni uzoba warahaye uburenganzira babantu baza gupublier ibintu kuri Facebook yawe, ukasanga hari amafoto yabo atari wowe yapostinze oro bayapartage ko, ugasanga hariyo ya mafoto y'urukozasoni usanga bashizeko. Rero ivyo vyose aka kantu cuza ugafyonda ko ngaha ufyonda aha kuri ami nk'uku ugaca uvyugara ugaca ufyonda ngaha kuri moi uniquement, no kuvuga wewe wenyene niwe wemerewe gupostinga kuri profile yawe kuri konte yawe ya Facebook, ntihagira abandi bashirako ibintu. Ufyonda rero ngaha kuri moi uniquement muri aka kazingi ngaha uce ufyonda ko nk'uku, mubona ubu yuko hari kakagufuri hariko moi uniquement, no kuvuga ni twebwe twenyene, okay? Aka ari akantu ka mbere rero kuko ushobora guhagarika barya bari barabipostinze. Aka nako ko hepfo karavuga kati, okay, ngo qui peut voir ce que autre personne publie sur votre profil, no kuvuga aha naho ubugombo hagarike bijya bari bapubliye, ubugombo bihagarike abantu ntibazobibone. Hama ce ndabereka nuko ushobora kubifuta, no kuvuga ucu ufyonze ngaha kuri ami nyene, no kuvuga mu gihe hari kuri ami uba warahaye uburenganzira barya abantu baza kupubliyako. Ucu ufyonda rero ngaha kuri ami ugaca ushira ngaha, okay? Ucu ufyonda ngaha kuri ami, hama ugaca ufyonda ngaha kuri ka kagufuri ino musi kuri moi uniquement, okay? Murabona nahone ko hagiye kuri moi uniquement. Aha rero nukuvuga nta muntu numwe azobona vya bintu abantu bari barapostinze kuri konte yacu, no kuvuga nta n'umundi muntu yemerewe kandi gusubira kubishirako, okay? Andibaza yuko murabonye yuko ari akantu k'ubwenge, mubandanye mudushigikira mu gusangiza abandi ibivyigwa vy'ubwenge tuza turabaha. Reka nk'ubu rero duce dusubira muri ya konte
kuko twebwe turaza kubibona ariko tubibona twenyene, ariko reka duce dufuta ndabereka uko uca ufuta ivyo usanga barapartaje kuri konte yawe. Murabona nk'ibi sitwe twabipostinze, duca dufyonda aha kutu tuburungu dutatu, okay, ufyonda kutu tuburungu dutatu ugaca ugira ngaha musi aha hepfo kuri identifier ni ngaha musi kuri qui peut savoir ça, ninde yemerewe kubibona, ugaca ufyonda ngaha kuri supprimer l'identification, ugaca ufyonda ngaha kuri supprimer l'identification, okay, hama ugaca urindira guys. Murabona yuko ari utuntu tw'ubwenge tuza turabazanira tuba tugezweho kuri telefone, hose turafyondako, tufyonde ngaha kuri maske no kuvuga tubihishe, okay. Aha tuba duhejeje, turabe rero uko biba bigenze, okay guys. Mubona yuko irya ya mbere yahejeje guca ishene, yamaze gucomoka. Aha no kuvuga ibi vyose naho wowe ushaka ukabura bigumizako, no kuvuga nta wundi muntu azobibona. Reka dusubire kuri ya konte yacu, turabe yuko ubu tuza kubibona. Uza gusanga hariko amafoto wewe wapostinze gusa, okay. Turabe ibi aya murabona yuko ari twe twabipostinze kuko nitwe twabipartage, okay. Reka nirya yindi yari isigayeko duce tuyisiprima. Noneho ndibaza mwabibonye guys, iciza nuko mwashoboye kubikingira ntibazosubire kubishirako. Murabona nuko ushobora kubinyegeza ivyariko wowe ukazoza urabibona wenyene, ku buryo umuntu agiye kuraba profile yawe atazosubira kubona birya bintu abandi baba bashizeko, okay. Kadushireko nirya yindi tushobore kuyinyegeza, urafyonda aha nkuko mwabibonye, urafyondako, okay. Hama ugacuza aha hantu kuri je ne vois pas avoir ça, duca dufyondako kuri je ne veux pas avoir ça, hama dufyonde kuri supprimer l'identification, dufyonde kuri supprimer, okay. Ndibaza murabibona guys, nakantu k'ubwenge cane, abantu benshi mwari mwarabidusavye, ariko rero no musi ubona yuko twabakoreye umuti, tubazaniye kagatrike kacu k'ubwenge, katrike mwari mwadusavye. Rero nimuce mudufasha gusangiza abandi ako kantu k'ubwenge guys, mubisangiza abandi benshi kugira baze barabona utu tuntu tw'ubwenge tuza turabaha. Murabona rero ibisigaye ko yuko ari twe twabishizeko, n'amapartage twakoze, ibi ntaco vyica, kandi igikuru nuko tuzobibona twenyene, atabantu bazoshobora kuza barabibona abandi baturoshershe kuri Facebook, okay guys. Ciao rero, mwari kumwe na Joe nyene Black Obama, ngoma ndabazanira udutrike tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. Tuzosubira rero mu kandi gatrike gazokurikira. Ugize ikibazo ca wandika muri commentaire kugira tuce tumenya akandi kantu tuzoca tukwigisha muri video izokurikira. Bye bye rero.